Aranagomba ko duhana no kuri equipe. Ubundi Jenzo Mwandagira president ma equipe abandi ndabagira ba coach. Kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ndi kwiyumvira zana muri equipe yabaguhereje aba left back babiri. Kino gihe bakaguhereza witwa Bukayo Saka n'uwitwa Lamine Yamal koko. Ntabwo na right winger. Nako ba right winger merci beaucoup. Kwa kinisha kubamfa ariko bakine buryo. Muri equipe yawe baguhereje abahinga babiri. Bukayo Saka n'uwitwa Lamine Yamal. Sha korohera ngene utore utangura mu kibuga ndakicara. Nagira kimwe ndo mumenyereza cyane ndi president no kwigera mbo muna afata ingingo bivaye n'abakinyi mfise canke bivaye na equipe mfise. Shaka ubutunze Cristiano Ronaldo na Messi uramumenyereza ukisanga usigaranye ikibanza kimwe basigaye ari babiri ukaburi oblige gukinisha umunda dahari byanga bikunda uramutora umwana atanga urunda arajanze ko abakinyi mu kibuga ntibagomba kurenga rero jewe ndafise ibintu mfatirako hariho ivyo bita forme du moment ibiye vyiza umukinya arimwo hakabaho n'ukuntu umukinnyi tumuzi muri rusange n'ukuntu umukinnyi tuba tuciteze byinshi. Fashe Bukayo Saka n'umugabo yitwa Lamine Yamal n'abakinyi bakina uruhande rumwe wanashima akinisha kubamfu bose wanashima basabwa press ku musaruro umwe muri equipe mugabo novuga no musika atari generation zimwe mvuze ko atari generation zimwe Lamine Yamal ndamuzi nk'umukinnyi atahukanye igikombe ca Buraya mugabo Saka ndamuzi nk'umukinnyi yatsinzwe muri finale y'igikombe ca Buraya mugabo nzi uno musi afise ikibanza muri equipe nationale kubwa performance yo gikombe ca Buraya kumwe n'abongereza yakinye n'igikombe c'isi ndazi Bukayo Saka yikorera equipe y'abastare bakomeye kumusumba nkabona ko yabikoze nivyo je ngunda kuba mvuga ati jewe do ma part Phil Foden yatwaye ibikombe ari kumwe na Man City umugabo atwize ya Bukayo Saka nta bikombe ari karatwara mugabo nta kintu na kimwe wansigurira ko Bukayo Saka kumuteretse mu kibanza ca City nako muri equipe ya Manchester City yari mu witwa Phil Foden akikujwe n'abari bamukikuje katari kuba na wafise statistics zirenze za Phil Foden uyu mwana yarazize kuba yabaye muri equipe yamuvunye imusaba byinshi gusumba ivyo arengeye gutanga kandi naca atatanze uno musi Bukayo Saka twarabonye ngo yagize imvune amaze kuba atanga assists zirenze 10 amaze kuba gira uruhara mu itsindo birenze 15 tukiri mu gice ca mbere ca saison turabona isubira inyuma ya equipe uno musi equipe yazere tuvuga ngo yarabuze igikombe kubera yuko ari equipe muri rusangi yabuze umwataka n'ibintu bitandukanye mugabo turazi kenshi babitweretse ko byari bishoboka ariko ino sezo umenga baravuye inyuma y'igikombe hakiri kare cyane kuva Bukayo Saka agize ikibazo cy'imvura kamara amezi arenze 3 hanze y'ikibuga ko yavunitse mu mpera z'umwaka agarutse ryaragarutse mu mpera z'ukwezi kwa gatatu rero Bukayo Saka c'est un joueur jewe de ma part ari complet ari experimenté atarukino na rumwe ata equipe nimwe gukinisha Saka no vuga ngo ndacafise cyo ndamwigisha mugira Lamine Yamal no musi baru ikintu bimuvugira niki numukinye mwiza statistique mameze neza atamumenyereza numwe atokwifuza gutunga Yamal kuko afise impano yigendera mugabo no musi twese turemeranya ngo Lamine Yamal bivanye n'imyaka afise na equipe arimo hari ibintu byinshi agisabwa gukora kugira ngo yitwe umukinyi ari complet yuzuye uno musi ari ivyemeza adafata kandi umuntu arabitahura kuko kuri no myaka 17 Messi izi statistiques za Yamal nazo yabafise canke iyo place yo kumutitirere twavuga aho badugiye n'ibindi ntavyo yaba navuga ngo aragera ku mugabo jewe mfashe kubatandukanya ubunye n'umbwiye ati Bukayo Saka na Lamine Yamal bihe barimo uri imbere ya match ya UEFA Champions League uri imbere ya match ya igikombe ca Buraya n'ibindi bigiye bitandukanye uratanguza nde uwundi abo mu backup jewe Saka aratangura mu kibuga Lamine Yamal abo mu backup bivanye nuko ndafise batirite ndondera muri Saka nashidikanya ko mu gihe nzi ko Lamine Yamal n'umukinyi niteze muri kazo shobora kuno kuzobigangange gusumba Bukayo Saka bivanye meme na Apollo ya equipe arimwe yitwa FC Barcelona ishobora gushikana kure gusumba equipe ya Arsenal mugabo rukino rwanje ubunyene waruteretse ngaha ni match nsabwa gutsindira determine bisaba ko rimwe na rimwe niyo biza kuba vyangiye abakinyi bose nza gusabwa exploit individuel canke abandi baze kugira ico batanze bivaye n'ivyo umwe atanze Saka rabatitirere muri equipe yanje umugabo yitwa Lamine Yamal yoza gombora so ko mvuze ko Saka sumba yabara umupira n'ibindi mugabo nizo facteurs zose nagarutseko
uno munsi Saka n'umukinyi do mapara ari complet atakini niteze muri kariyeri yiwe ivyo azoma byose sinotangara kuko yaramaze kubona ngo birashoboka ahubwo uno munsi hari ibyo nemeza ko Saka yabuze bivaye nuko ari muri Arsenal uyaza kwisenga muri equipe nka Man City canke Real Madrid canke FC Barcelona akina uno mwanya akina kwa Arsenal aba yarageze kuri vyinshi uno munsi nawe kukurega dufata karone fata Jude mu mwaka umwe avuye kwa Borussia Dortmund aje kwa Madrid yaratwaye byose ku buryo ubona ngo kubukompara n'undi mu gihe atwara biragoye bivuze ngo iyo agira performance ari mu yindi equipe itamuha ibikombe canke itamuha profile nk'iya vizi no munsi abakiri umukinya asanzwe ntaco mbona Jude yahaye Dortmund ntaco mbona Jude yahaye Madrid Sakata ya Arsenal Sakata ya equipe nzeruka y'igihugu y'Abongereza nawe niko vyumva Garandre jewe novuga ngo uno munsi mu kibuga hagati witwa Lamine Yamal ndetse n'uwitwa Bukayo Saka uri no kubwira jewe umenyereza kuko bose nabo biga baca ku ruhande rumwe uramutse umenyereza ana bari kuri YouTube namwe mutuganiriza byo korohera gutora utangura mu kibuga n'uri bwicare ikintu n'ucoco maze ko mu mupira w'amaguru equipe ya Barcelona equipe ya Real Madrid iri mu kinyayikinira hari ukuntu mengo uri plus avantage gusumba abandi ma equipe kandi ko bigomba ko arega inyamakuru birisumba equipe cyane gusumba mugabo jewe ubundi Lamine Yamal ndemera ko ari umwana ari talent nkuko abivuze kandi wanashaka yaciye agirirwa amahirwe yisanga muri Barcelona ishako mu winga irekuye Ousmane Dembele Lamine Yamal achadoga fisi yo mpani exceptionnel novuga Rafinha atari ko arahabwa icizere mugabo no munsi wanashaka jedemeza ngo Rafinha yerega na Lamine Yamal bahurira ku nimero 2 ya Yamal kari kumutwara umwanya mugabo ugiye kuraba nibihe Rafinha bivanye nibihe Rafinha ari mu kiriya gihe Rafinha yarahagaze nabi mugabo nico bita Paul ya equipe nico kintu ngaruka ku cyane mbega uno munsi koko birakwiriye kuba vy'ukuri yuko umukinya kinira Real Madrid cyangwa akinira Barcelona ataho kwa Arsenal yo kwitwa mwiza gusumba Barcelona ataho kwa Brighton and Hove Albion yo kwitwa mwiza gusumba Barcelona ngo niko ari mu equipe no ege nyuma ya Rodrigo Hernandez Cascante ari mu mvune none munsi ari indi equipe kwizitunze umukasere nka Declan Rice nico kintu nagomba ngaruke ko uno munsi jendo mumenyereza wa equipe kanaka mfise abana babiri Bukayo Saka n'umugabo witwa Lamine Yamal ndashaka kuronka umwe ntangura mu kibuga no musubirira burya generation ya Bukayo Saka na Lamine Yamal nivyo ntizingana mugabo zisa n'izababanwa kuko imyaka 17 ishira 18 no 23 ashira 24 Jemba nuvo abantu mengo barangana. Abana nibangana bivaye n'igihe batanguye gukina. Nivyo. Bivanye n'ubwo amahirwe yo gukina muri equipe ku myaka 21. Ukwija 23 abakiri kare. Mugabo kandi wowe ufise 23 watanguye kuronka amahirwe yo gukina muri equipe nkuru A18 A19. Urumva yuko 23 ufise carrière zine y'imyaka 4 cyangwa 5. Nivyo warabonye vyinshi. Nico ndiko ndagaruka ko rero. Uno munsi mu myaka maze kona Bukayo Saka natangiye kumubona mu nimero 3. Nimero 3 adugijwe n'umugabo witwa Unai. Adugijwe na Unai Arteta amaze gufata equipe amukura ku nimero 3 amugira nimero 7 bica birakunda. Una muzi Bukayo Saka amaze kunyera ku bushobozi buvuga ngo noneho yaraye nabikonfirmye aranyereka ati nimba ashobora gutsinda Real Madrid. Barcelona yarayitsinze muri pre-season. Za Man City ziramuzi, za Liverpool ziramuzi. Equipe yose imaze guhura na Arsenal irazo ari wo Bukayo Saka. Nkuko equipe yari yose imaze guhura na Barcelona izo ari we Lamine Yamal. Mugabo no muzi kica kigaruka ikabatandukanya Bukayo Saka tubona kuramwa na maturité kuko amaze gihe kirekire mu kibuga gusumba Lamine Yamal. Mugabo no muzi kica kiza kikanyemeza ngo jewe ubwanje Bukayo Saka no mu grand joueur gusumba Lamine Yamal. Ugendura bize nkino zibiri bakinye na Real Madrid ubwo gutangura no gusubiriza bakinye umwana witwa Bukayo Saka ariko ava mu mvune ataratora ritme neza bazikinye tari physically fit mugabo ugendura raporo ya Bukayo Saka. Bukayo Saka novuga ko ari yerema yahanze Real Madrid mu match yo gutangura. Nivyo abantu baravuga Declan Rice ko yaratsinze izo kufra yatanze novuga ngo yatsinze ibitsindo bituma equipe ihagarara neza. Ubundi ugiye kuraba long di match kiriya gihe cha match yo gutangura ntiyari kwa Declan hari umupira Saka yakinye hari umupira Thomas Partey yakinye hari Julian Timber wanashimi match ejo Declan yakinye neza gusumba match ari match ari no ko yatsinze ibitsindo sino match yo ku munsi w'ejo yabaye om di match onako vraiment mu kibuga hagati ya mukombata ateye ubwo match yare yavugiwe n'ibitsindo ukabona rero umugabo witwa Bukayo Saka shika ku ijambo
hari makir no muri cagiye tutwa tumwiteza avuye mu mvune hari akantu Bukayo Saka yamaze kwiremamwe muri yo kavuga ngo Bukayo Saka ntagomba kugirira nkaba mvise fact Lamine Yamal atameze neza atari physically fit Lamine Yamal ndamubura mu rukino uno munsi Lamine Yamal sumukinyi noba nizeye ngo ngiye gukina na Manchester City ngo reka ndagutuma ibitsinda ahubwo ico no Lamine Yamal ni iki ndagutuma nigenda utesha umutwe equipe yose Rafinha nsindira igitsindo canke Robert Lewandowski gusumbuka no kwizera igitsindo ca Lamine Yamal ariko no munsi Bukayo Saka ari capable gutesha umutwe equipe aba defenseur ari capable gutsinda igitsindo umwanya wose igitsindo gishobora kubonekera Bukayo Saka yo kirongo sinzi ko aravye turiko turakora rukino Real Madrid na Arsenal mwijoro rya keye umunota wa gatatu gusa David Alaba yaronse carton jaune yiki yakaza ariko habwa n'umwana witwa Bukayo Saka tameze neza ijana kwijana mentalma yego umugabo witwa Bukayo Saka icanaje no kunkonfirma yuko ari umugabo mukuru ahusha penalty match kirimo niyatakara agaruka muri match atsinda igitsinda Bukayo Saka muri match 29 11 na passe zigera kuri 13 muri match 29 ino saison ku mukinyi Lamine Yamal mugiye kuri Lamine Yamal muri match 45 ibitsindo 14 passe zigera kuri 17 afise uruhara mu itsindo 31 Saka afise uruhara mu itsindo 24 ino saison ucwaro iminsi yamaze mu mvu 29 match undi 44 match ndabona bari kuri YouTube batari bakenda bona mwahuje ati kuno kuri kwigendera Yamal acafse byinshi yo kwiga kuri Saka ya Saka c'est un produit fini Saka nacho tukimukekeranya ko Lamine Yamal ni kazoza ko umupira w'amaguru twacamuteze ko biraba neza Yamal amaze kugora witwa icyo twemeranya ni kimwe Yamal no musekipe mubuze iragira ikibazo Barcelona tumaze kubona ko Lovide yiwe hari ibibazo tera Barcelona uno munsi no ku mugabo witwa Bukayo Saka bigaragara ko we muri equipe yitwa Arsenal ni fatiro ni fatiro Arsenal dafise Saka yaza Arsenal buze Saka imuburana na Odegaard sinzi kurabona ikintu partnership yose biyeze hari partnership hagati ya Odegaard na Saka iteye ubwoba mu gihe buze Bukayo Saka Odegaard ntusubira kumara mu bwa bwiza bwiwe mugabo mu gihe uzi ko ufise Bukayo Saka agutesha umutwe noneho na Odegaard abameze neza mugabo Lamine Yamal sinovyanga equipe ya Barcelona ya Real Madrid ni nta nkuri bihari ni nkuko Gavio vyuka yagararije uwo musa akagora Real Madrid shawugenda urabe erega equipe ya Arsenal na equipe ya Barcelona ni equipe zikina umupira bose baratembereza n'ivyo mugabo hari ukuntu filosofi zabo zisa nko zitandukanye gato Arsenal menga bari beaucoup plus collectif gusumba Barcelona kugira ngo explose uri Saka usanga ibaro vyawe birasumba vya Odegaard usanga birasumba vya Trossard vya Martinelli uba watanze ingufu nyinshi gusumba ko ngo musi watubona ngo kwa Barcelona menga birisiguye mu bijanye n'ibiharuro bazarafinyana Lewandowski bijanye no guheka abandi gucenga n'ibiki bazayamara mubona musi kwa Arsenal wosanga bacenga ya Saka na Odegaard imana maragerageza Martin agerageza assist na Martinelli nuko Odegaard nuko wasanga gutsinda ibitsindo equipe jo gutsinda ibitsindo bitanu by'abakiri batanu nyene mugiye kwa Barcelona musi cumva bitanu sote ni Lewandowski bibiri canke Rafinha bibiri nivyo murakoze cyane reka tugarukirize hano ariko ndabana batari bake basa mwahuje mu bijanye na Saka ndetse no bitwa batavyemera ariko batavyemera babirengagije abanyamupira kandi buri muntu wese afite uko avyumva icyumviro cyo buri muntu wese igomba kubahwa ndetse na buri muntu wese ko yumva ikintu bigomba kuba vyo kubahirizwa tugira abantu ko turi kumwe na Rise and Shine